izi nyigisho zahagaze ku ntumbero zibiri. Ubwa mbere twagarutse kwibukanya igihe kiroranye c'ubushikiro tugezemwo, turibukanya ico gihe co gisigura ningene twokibamwo kugira twitegurire guhimbaza neza umunsi mukuru wa Noel. Hama ubwa kabiri naho twisunze ibihe bishasha twinjiyemwo kuva mu kwezi kw'icumi, honye n'ubweranda Papa Francisco yugurura umwaka wahariwe Synode des évêques sur la synodalité, no kuvuga ingendo twovuga yuko isangiza ngendo yuko muri Eklezia mbere bigaca bishikira n'isi yuko duhamagariwe kumenya kugendana na Kristo no kugendana hagati yacu kugira ngo dushobore kurangura neza ubutumwa Yesu Kristo yasigiye Eklezia yiwe. Nk'abamenyesha makuru kumenya gukorera hamwe, mugabo ubwa mbere tukamenya ko turi aba Kristo, ko jambo yigize umuntu abana natwe, yaraje abana n'umwe mu bamenyesha makuru, ariko akatwigisha yuko natwe twomenya kugendana kandi tugenda tuganiwe. Aha rero niho nagarutse cyane ku bintu bitatu nyamukuru. Ikintu ca mbere nuko abari muri uwo mwuga bomenyera igihe cose kumenya uguhura, ico nise rencontre mu gifaransa, kugira ngo bahuririye ku murimo umwe bamenye gukorana. Ubwa mbere bamenyane, bamaze kumenyana umwe wese amenye ngene mu buzima bwe basangira urugendo n'uwundi, kuko bahuye umwe amenye uwundi kandi basangire urwo rugendo n'ivyo bakora. Kumenyesha rero amakuru turabizi mu gihe cya none ko atari ikintu coroshe. Iyo uri umukristo w'umukatolika uja kumenyesha amakuru ukisunga ukuri nako ni Kristo, no kuvuga kumenya gutanga inkuru y'ukuri, no kumenya kuyitegura neza uri kumwe n'abandi, na cyane abo muhura ubasanga iyo bari namwebwe muba muri kumwe muri ko murayitosora kugira ngo imere neza. Naho twavuze ya dimension ya rencontre kugira abantu bahuye bamenye gukorana neza, mugabo bisunga Yesu akabajana kukuri nyako nabo bakarangura neza ibikorwa byabo. Bwa kabiri twavuze yuko hariho umuntu mumaze guhura mukamenyana, muravugana, kumenya kumviriza uwundi nico kintu kitugora. Kumenya kumenyesha amakuru yo kumviriza mugenzi we akamenya, ariko na cyane no kumviriza no wagiye gukura ko inkuru, no kuvuga kureka umuntu akavuga agaserura ibiri muri we, nawe akoresheje ubuhinga afise akamenya gushikiriza ikintu atahahengamiye, kuko yumvirije neza akamenya ukuri kurimwo. Hama nuwo yumvirije nawe mu kubazwa ibibazo akabazwa nkuko nawe yiteze gushikiriza ikiri ku mutima. Gutyo rero umumenyesha makuru w'umukatolika amenye kumviriza abandi, cyangwa bakumvirizanya hagati y'abo n'abamenyesha makuru, bazosha bashaka kukigira gatatu kivuga kiti tugiye guserura rero inkuru ikuza abayumva, inkuru kandi yatohojwe neza, ishikirizwa ku neza ya bose kandi atahihengamiye, kubera umuntu yahuye n'uwundi akayirondera akumviriza, hama agashikiriza inkuru nyayo atahahengamiye nk'umukristo kandi ashingira ntawe ukuri. Ntitubiyobeye mu gihe ca none, hariho ivyo twita ubuhinga bushasha bwo kumenyesha amakuru, cane nibwo usanga bukizingamitse, kuko urugurura itelefone cyangwa ugurura ikindi cuma ugacubona abantu bashize ku bintu utazi iyo bivuye, ibintu byinshi cyane. Urumva nk'icyo twe twosaba umukristo ari umukristo w'umukatolika kugira dufashe ari abamenyesha amakuru b'abakatolika bo bagire nk'icyo nise communication responsable, no kuvuga babonye ati umukristo w'umukatolika ukaba uri umumenyesha amakuru, bavuga bati ngiye gukurikira wa wundi yamenye Kristo, atamenyesha ibihuha, amenyesha inkuru wenyene yatohoje neza kandi akayishikiriza ukwiri ku neza ya bose. Ico nico twiteze ku bamenyesha amakuru b'abakatolika badufashe, kubera ivyo turiko duca mu vy'amarezo sosio, tumenye yuko abakatolika batokora nk'uko abandi bakora, ntibahaha muri isi, ntibaje kuvuga ibitari by'abantu umutima uje hejuru canke ngo hagira abacoza abandi. Tumenye gushikiriza ukuri, kandi ukuri turazi ko kwama ari kumwe niho bo badufashije gusumba ko turonka amakuru y'ukuri yo kwizigira.